Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba mwashikirizwa na Ines Gakiza. Numunezero gusubira kubana namwe inshuti banywanyi ba RPA kaze mu makuru twabateguriye kuri no wa gatatu higenekerezo rya 22 munyonyo umwaka wa 2023 duhere ku ngingo nkuru ashimikiyeko. Leta yari ikwiriye gusubiramwo integuro y'amafaranga iri kirakoresha muri Parsembe babona ko itunganywa ribi ry'ayo mafaranga ikoresha riri mu bituma igira ideni ry'umurengera. Hari indwara ifite ibimenyetso nk'ivy'ibicurane yaguriranye mu gisagara ca Bujumbura, indwara bakeka ko ari Covid yagarutse. Mu makuru y'impunzi naho tubabwira ubuzima bw'impunzi zina Kivale mu gihugu c'u Buganda aho imvura imaze iminsi yasenyuye amazu yonona n'imirima. N'ayandi ni mukanya sangwa ikaze. Nongeye kubaramutsa narimejeje kubibabwira ishirahamwe ryishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo Parsem risaba isubirwamwo y'integuro y'amafaranga leta ikoresha revision budgetaire mu rurimi rw'igifaransa ngo kuko uburyo bitunganijwe biri mu bisongera isibe mu bukene Burundi burimwo. Faustin Ndikumana harongoye Parsem yabivuze mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu aho iryo shirahamwe ryari riramutse rishikiriza umwihwezo ryagize kubijanye n'amafaranga leta ikoresha buri mwaka. Wakurikiranira hafi ivy'ubutunzi bw'igihugu akamenyesha ko itunganywa ribi ry'amafaranga leta ikoresha riri mu bituma leta igira umwenda urenze. Kurikira Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem. Dusaba yuko haba revision budgetaire, haba discussion profonde, abantu basubire barabe bijinge riri affecté nkuko mubizi kurundi ufise ingwara by'ubutunzi no minsi hama ikaba yaba yihaye intumbero y'igihugu cyo cateye imbere mu 2040. Hari ibintu tubona leta yoshimikira ko yotuma iyo ntumbero ishobora no gusanija mu ngiro. Bwa mbere hari n'icyo bita gutunganya amafaranga ya leta bije y'igihugu aricyo bita gouvernance budgetaire. Kubera iki tubona ko icyo kisata harimo agahaze cyane. Ubwa mbere ubibazo kwibaza urashobora kwibaza uti kubera iki kuva mu 2013 gushobora 2023 imyaka 10 iheze berekana by'uko Robert catoje ama tax menshi yongera hanyuma leta igashaka amadeni menshi uyibageze ku miliyaridi 600 zirenga 6 miliyari zirenga ari deni zatswa mu gihugu umugabo gacuraba ibintu bimwe mwene bifashe deni ry'akambu matarama barabara ayamanari ibintu byinshi umashramanye abaganga bakagenda amashuri abarimu mugabo ngo ideni n'iryo deni gabasha ibyuba ryafashe kugira dushikane iki ubutari ko buracukugwa ko baragira gute icyumvira kinone iryo deni ryapa ry'umurengera ariko bikoriki ikibazo gihambaye hanyuma rugacuraba muri application budgetaire ikintu tutangaza n'amafaranga mwamona ingene bitunganije kibazo ni gute hashobora kubavuga ngo hariho ngo gufasha amakoperative umwe yafasha akiza ko ari karagwiza umwimbu hafi miliyari 90 ku mwaka z'amarundi umwaka inari karabe hafi miliyari 300. Nuvuga ko yose ubasyo yaje amakoperative isumvya bije yose y'ubushiranganje bw'ubutungane. Ubushiranganje bw'ubutungane ntiburenze miliyari 50. Ngo ubutungane bwaturaniye ngo twabuze mubasanga busumba bije hafi cya kabiri no kuvuga ko mahera ngo agiye amakoperative akabura na evaluation yavyo ukaraba exoneration ubwo burusha butamu usanga hafi miliyari 150 ku bantu batari amakuru nta evaluation n'umwe kubona neza inyungu tubikuramo haciye imyaka n'imyaka. La non maîtrise des feux de fonctionner dans ma fait de mission bijanye byongera iduga ibitoro urabona yuko umengo discipline budgetaire
tuko turayikurikira kuko uravye amadeni dufata agatangura no kuremera kuko ubu ni hafi miliyari igihumbi muri biki yo gusubiza amadeni yafashwe mwumva aho bitugejeje muri aya madeni wumva yadugije iki n'ibibazo hari ikintu ngorane muri Afrika Soviyete kandi n'ibibazo biri igihugu rwayaho ingana amafaranga ajanwa mu bisata n'ingana akoreshwa abantu utakosoye n'ubwo bukire turimo buradushikanayo nico bituma revision budgetaire nkada tuyoba tabaye ihanda kuko twidoga mbwa amafaranga rikakoreshwa nabi cyane. Yari Faustin Ndikumana arongoye Parsem. Mu gisata c'uburimyi naho tubandanye n'ibijanye n'uburimyi bw'icayi mu makomine ya Muruta na Kabarore mu ntara ya Kayanza. Abarimyi babona ko bihenze mu guhitamwo gutera icayi mu matongo yabo. Abo barimyi bavuga ko bari gufuma bahatera ibindi bitegwa bibungukira. Emile Nibasumba. Amafaranga ava mu mwimbu w'icayi arutwa inshuro zirenga 5 n'ayava mu bindi bitegwa bitewe ku buringanire bungana kubwo abanyagihugu bamwe bamwe bo mu makomine ya Muruta na Kabarore mu ntara ya Kayanza. Uwo munyagihugu afise umurima w'icayi muri komine Muruta. Uravye nk'imirima bariko bararima nko kuri R10 usanga ku mezi 2 baduhendera ata munyagihugu ashobora guhembwa n'ibihumbi 100. Mbere bashaka rero n'abataronka n'ibihumbi 50 ariko ufasha ahantu hangana naho hantu hari icayi ukaharima ibiraya urashobora kuhakura ibihumbi 500 washaka uhakuye n'itoni urashobora kugurisha n'umuriyoni. Kubera babona ko bakora bahomba bamwe mu banyagihugu bo muri ayo makomine usanga baranduye ico cayi. Iyo baranduye icayi baba bashaka kuharima izindi mbuto ibiraya ibigori ibiharage ubushaza kubera ibyo babona bibungukira gusumba ico cayi. Bamwe mu barandura icayi barafatwa n'igipolisi bakarekugwa barinze gutanga igiturire kubw'amakuru avi Muruta ni Kabarore. Abandi bafatwa bakarekugwa n'igipolisi babanje gutanga igiturire n'abashora ico cayi mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda aho babaha amafaranga 500 y'amanyarwanda ku kilo c'amababi n'inshuro zirenga 3 z'amafaranga ishirahamwe OTB ribaha. Abo banyagihugu bo mu makomine ya Muruta na Kabarore mu ntara ya Kayanza basaba leta y'u Burundi kubareka bagatera mu matongo yabo ivyo bashaka ntibahatire ku cayi kandi baha amafaranga y'intica ntikize kuri ico gitegwa njabukamazi. Urakoze Emile Nibasumba. Mu bijanye n'ubworozi naho haborozi bo muri komine Rusaka mu ntara ya Mwaro basaba musitanteri w'iyo komine guhagarika ingeso y'abakuru b'imitumba bafashe ingingo yo kubuza abantu guturutsa ibitungwa nk'akaryo ko kwiyamamaza mu vya politike no kwegeranya amafaranga. Aborozi bashoboye kuronka amafaranga yo gushikana bararagira ukuri kwamye ariko abataronse ayo batanga ibitungwa vyabo vyicigwa n'inzara mu mpongore kuko muri kino gihe bataronka aho bavyahirira. Onezime dushimagize. Abo borozi bo muri komine Rusaka bavuga ko ubwatsi bateye kugira ngo bahirire inka zabo bwaheranye n'igihe cici bakaba badafise aho bazahirira muri kino gihe kuko ubwo baciye butaragera gusubira kwahira. Bemeza mugabo ko kubera imvo za politike n'ibiturire hariho imitumba imwe inka zija kurisha ukuri kwamye. Uwo munyagihugu wo muri komine Rusaka aratanga uburorero. Mutumba w'Icunda utwarwa n'umusengesitede yitwa Budidi Daniyeli. Budidi Daniyeli conseil principal yaramubajije mu nama ati mbega Daniyeli kubera iki wewe ku mutumba wanyu Rucunda umuragira ateye ishoti mbega bataragiye atajya amajwi mwantumye muyakurahe. Uwundi mutumba wa Shana utwarwa nyene n'umusengesitede yitwa Ndikumanaja aca kumuhana akabwira abantu ko batanga amafaranga kugira ngo bashire komiseri kominare yitwa Roje uwo kuri 300 baragira abantu rero kubera ubwoba no gutinya ubona irimina ntanyaririho ayo mafaranga bariko barayatanga uyatanze mugabo akaragira aho ku mutumba Shana ngo ntibikira ibinyegezwa. Ayo mafaranga atoza ukuri kwamye kugira ngo ushoboye kuyaronka asohora inka ziwe zije kurisha ntizicwe n'inzara. Uwo munyagihugu adondagura ubucimbiri bumaze kuyatanga hamwe n'abajeje kuyatoza. Kubacimbiri icumbi atangishwa n'umuntu yitwa Masabarakiza Pascal. Kubacimbiri butaga atangishwa n'umuntu yitwa Nkeshimana Renova.
ndasavye n'ukuri musitani yakora vyuma ayo mafaranga ndi kumanaja ariko arambura abantu bakenye bayasubizwe kandi bamuhamagare avuga igituma ariko aratwambura. Ivyo biruko mu gihe ku yindi mitumba inka zirimo kwicirwa n'inzara mu mpongore kuko bene zo batemererwa kuziturutsa ntibaronke n'aho bazahirira. Abo rero bayatanze bose ubu bararagira ukuri kwabo. Iyindi mitumba nayo inka ziriko ziburogera mu nzu. Turasabye musitanteri agirisha inama ku wa kane iminsi yose akuru w'itumba ivyo biriko bidutorera umuti akareka inka zikaragirwa mu mitumba yabo atawunesheje uwundi nawe nahaca hose abona ko ku mitumba atabwatsi buriho yoreka abantu bakaragira. Abamaze gutanga ayo mafaranga basaba musitanteri kubarenganura bakayasubizwa akanareka bakaragira mu matongo yabo azitiye atabiboneshereje nk'uko biri mu itegeko. Mu ruganda rwa Europea twarondeye Kaneza Karine musitanteri wa komine Rusaka ngo twumve ico bivugako ariko telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba. Europea. Amakuru mu Kirundi arabandanya mu bijanye n'amagara y'abantu. Indwara ifise ibimenyetso nk'ivy'ibicurane iribonekeza ku bwinshi mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe mu bagwayi hamwe n'abakorera mu gisata c'amagara y'abantu bavuganye na RPA bakeka ko coba ari kiza ca COVID-19 cagarutse. Nido na Eric Niyonzima. Nakugenda mu mihano usanga atabagwayi b'indwara ifite ibimenyetso nk'ivy'indwara y'ibicurane bahari. Kubwa bamwe mu banyagihugu mu gisagara ca Bujumbura twavuganye bagifatwa n'iyo ndwara abenshi ngo bakeka ko ari malaria ariko bagiye kwivuza babwiwe ko ari ibicurane. Uyu numwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura. Hari indwara yateye ibicurane ahantu hose nta n'umwe udasanga yirwaye imbeho nyinshi ishushe cane akaguma ameneka n'umutwe kandi akaguma yumva atoneka n'umubiri wose. Tugiye ko ari COVID nta na kimwe turamenya. Ku mavuriro atandukanye abenshi kubaza kuhivuriza bazanwa n'iyo ndwara co kimwe n'abanyagihugu abakorera ku mavuriro bakeka nabo nyene ko yoba ari kiza ca corona cagarutse. Uyu twavuganye akorera ku ivuriro riherereye mu gisagara ca Bujumbura. Hari indwara ariko turatahura yaje abagwayi ni benshi cane ufatwa na gripe. Kumwe COVID yaza cagiye ca COVID niko n'ubu bimeze n'ubushuhe ibikorora n'ibigripe umwana akorora adahweko udakorora adahwa ahubwo turiko turagira amakenga ko ushobora kuba ari COVID n'ibibazo. Gushika ya mango ntaco abanyagihugu barashikirizwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu nubwo kurwanya sida kuri iyo ndwara imaze iminsi yibonekeza. Mu ruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka abaramutswa ubwo bushikiranganji kugira bagire ico bashikirije. Tukiraho nyene mu gisagara ca Bujumbura abavyeyi bo muri zone Ngagara bafise impungenge ko abana babo bagiye kuronka amanota mabi mw'ishure biturutse kwikena ry'umuyaga nkuba. Abanyeshure biga bataha mu Ngagara ntibagishoboye gusubiramwo ivyigwa baba bize iyo batashe ku mugoroba canke ngo bakora imyimenyerezo bakorera muhira kuko bashikira mu kizime. Ni inkuru ya Emmanuel Niyungeko. Mu masaha y'ijoro amakaritiye atari make yo muri zone ya Ngagara mu gisagara ca Bujumbura abari mu kizime mu mihana abana bavuye mu mashure ntibaheza ngo baronke uko basubiramwo ivyigwa. Abavyeyi bo muri iyo zone bafise ubwoba ko abana babo bashobora kuzoronka amanota mabi muri iki gice ca mbere c'umwaka w'ishure. Uyu muvyeyi amenyesha ko ivyo bimaze no kugaragarira ku manota abana bamaze iminsi baronka mu tubazo bakora. Muraziko abana bava ku mashuri kubera ko bandanya ivyigwa muhira namwe vyakera abana baguma mu ndaro gusiga abana bacu benshi barataha ubu abana ntibagikora neza kuko abana kare barashika bagafungura bakaruga gatamagasa bagasoma ivyigwa bize bagakora n'ivyo batumye gukora nk'amadevuwari. Ubu rero ivyo ntibishoboka turabona ko amanota abana bariko bararonka muri iyi minsi atari amanota ashemeye. Izo ngaruka z'ubukene bw'umuyaga nkuba muri zone ya Ngagara ku gisata c'indero ntizigarukira ku banyeshure gusa n'abigisha barabangamiwe ntibaheza ngo baronke umwanya wo gukosora utubazo baba batanze. Urabona yuko abarezi batonda kuzi nk'abarezi bo mu Ngagara batonda kuzi bashavu ko murazi yuko abarezi batahana ivyiguro ivyigwa bazokwigisha mu gitondo barakosora nk'amadevuwari canke ibibazo bahaye abana vy'amainterogasiyo n'amatete bari muhira kugira bavyuke mu gitondo.
rero uwo mwanya ntabo bagifise n'abawufise nabo bakora ku mabuji cyangwa bagakora ku matara atomoye ubwo twese twasaba yuko ikibazo c'umuyagankuba muri zone ngagano kuri boraba bakagifata hamwe. Amakuru uruganda rwa RPA rukura muri bamwe mu nzego zirongoye ishirahamwe Regideso araremesha abanyengagara. Kubw'ayo makuru iyo ngorane bayihagurukiye. Kubw'ayo makuru kandi ico kibazo ngo cari catewe nuko intsinga zitwara umuyaga nkuba zica mu kuzimu ahenshi zikaba zagiye zirabora cane cane aho bagiye bazubakirako. Uyu munsi rero baramaze gushinga ibiti kugira bacishe hejuru intsinga z'umuyaga nkuba. Urakoze Emmanuel Niyunge ko mu rukurikirane rw'inkuru zijanye n'amabarabara yo hagati mu gisagara ca Bujumbura hamwe n'amabarabara makuru asohoka ico gisagara. Uyu munsi turaba ibarabara ry'igihugu numero 3 ari ryo Bujumbura Rumonge. Iryo barabara iyo rituzuye ibishanga riba ryuzuye ibinogo. Iyo bagize ngo barasanuye naho akenshi basanga bahuhuye n'ivyahuha. Uyu munsi abahabonera nabahaca usanga bashikiyo baja bayoberanye. N'inkuru ya Dani Claire iratwumva. Ivyondo n'ibidengeri vy'amazi nivyo biranga ibarabara ry'igihugu RN3 rya Bujumbura Rumonge. Bamwe mu bakoresha iryo barabara bavuga ko muri kino gihe c'imvura hoho n'ivyahuha bice bihuhuka kuko guca muri iryo barabara ari ikibazo gikomeye. Kuva ku gace gaherereye ku bitaro CNCK uva mu gisagara ca Bujumbura gushika mu Ruziba, iryo barabara ryuzuye ibinogo. Uyu munyagihugu avuga ko naho baheruka kurisukamwo ivu bagerageza kuzibira ivyo binogo, iryo barabara ryarushirijeho kononekara kurusha nuko ryahora. Ego nivyo barazanye ibivu bimeze nk'imikeni bagerageje kukibizira barabara batubiza ibinogo kugira ngo ibinogo vyari mw'ibarabara bise n'ibigabanuka harimwo n'imashini zinagira ariko nta musaruro vyatanze kubera ko ibarabara ntiritemba igihe c'amazi y'imvura biradengeye bigaca bituma ibarabara riguma rishaye ryuzuyemwo ivyondo kandi kanatsinda kubera uburemere bw'imodoka buhaca ivyo bivu nta buremere bufise bwo kutatuma ibarabara ryonyimagurika ntaco vyahinduye uretse yuko ibarabara riguma ryuzuyemwo ivyondo cane n'ibinogo vyasubiye kugarura nk'uko ivyo biteye isenyi bashizemwo nta nguvu biba bifise. Naho gushika uyu munsi abajejwe igisata c'amabarabara mu Burundi babandanye bagerageza gukora iryo barabara, abanyagihugu bo bavuga ko ivyo bakora ari impfagusa kuko naho batanguriye gukora hasubiriye kwimburuka. Ni mu gihe kandi n'ibidengeri vy'amazi biguma rumurengera muri iryo barabara. Ivyo bintu babikoze bahereye hajya ku bitaro CNCK gushika hino mu kizingo hose n'ubu baracakora naho mu kizingo baranacabikora n'ungaha mu buzima baracabikora. Uvuga yuko baragerageza gukora impande zose kuva impande zose bararya ryononekaye ariko kuva uwo munsi babikoze na n'ubu ntayevurije ubwo nk'ubu naho nyene naho bari batangurira kuri CNCK haciye kuza ibinogonogo usibye ivyondo navyo ni vyinshi mw'ibarabara kandi kuko ibarabara ntigitemba n'amazi ntatemba muri make imvura iguye amazi atengera muri nyabarabara nyine agatega. Isoko ryacu mu basanzwe bakoresha iryo barabara bavuga ko uretse gusukamo umusenyi muri ivyo binogo nta kindi abakora iryo barabara bakora, ibituma biguma ryuzuye urwondo. Uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka abajejwe gusanura amabarabara kugira bagire ico bavuga kuri ico kibazo. Urakoze na wewe Dani Claire iratwumva. Dusimbire mu gihugu kibanyi c'Ubuganda imbere yo gusozera no makuru. Amazu atari make yo mu ikambi y'impunzi ya Nakivale yarabomowe n'imvura imaze indwi zirenga 3 igwa ari nyinshi cane. Iyo mvura kandi ikaba imaze konona n'imirimo itari mike y'impunzi. Impunzi z'abarundi ziba muri iyo kambi zimenyesha ko ivyo biriko bisongera isibe kuko bari basanzwe bari mu bukene butagira izina. Izo mpunzi saba ko ababijejwe bozigarukirako. Umviriza umwe mu barundi bahungiye mu ikambi y'Inakivale. Twebwe impunzi za Nakivale mu gihugu ca Uganda turafise ibibazo dutewe n'imvura nyinshi ariko hagwa imvura nyinshi cane nyinshi gose nyinshi cane. Imvura igwa imisi yose amaze amayinga arenga 3 canke ukwezi kose idasiba kugwa n'umunsi n'umwe kandi ikagwa ntija munsi y'amasaha 4 ku munsi. Iragwa mu gatondo, iragwa ku murango, iragwa ku mugoroba. Ni ukuvuga amazu yahenaguritse nkaho ntumbereye muri Bujumbura Gasozi Rwabyi hamwe na si amazu yahenaguritse amatwarete reka ntiboraba kabisa biteye ubwoba biteye agahinda. Hari n'ivyo biherutse kugwa ku muntu umupfasoni umupfakazi twamuzuye munsi y'ibihomoka Imana yarakinze yagiye kwa muganga ubu ameze neza yarondeye aho barasembera n'abana ahubwo abantu bose bafite ibibazo nk'ivyo. Hari amazu menshi cyane yahenaguritse hari n'ayandi tubona
umwanya wari wose ashobora guhenuka kubera ko imvura ibandanyirwa n'ubu turiko turavugana igombikwe iraboneka none ku by'ukuri dusanzwe dufise amikoro make yungurije isongera isire twasaba abagira neza ku by'ukuri ko bodufasha ubwo aya mazu yahenaguritse inzara ni nyinshi tatwaye ntituzi ngo tuzohava twimbura none iyo mvura nyene yaguye rwose ibiharage vyaboze bigeze aho bijamwo intete hari imikerera ubu byose vyaboze eka ndetse n'ibigori kuko amazi yireka hasi akacamera nk'uruzi navyo nyene biriko biruma saba umuntu wese yogira ico afasha amashirahamwe mpuzamakungu abagira neza by'ukuri bose ugarukirako turahuye n'ikibazo kidasanzwe atari imana yo mw'ijuru turabona ko ari ibibazo ni kuri iryo jwi ry'uwo murundi yahungiye mu ikambi y'Inakivale duce dusozera ko ano makuru mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye kuri mikro mwari kumwe na Ines Gakiza amahoro ahiwanyu